umuziki ni untunze ni undihira inzu ni gaburira ni unyambika abavyeyi banje baratunze muga sibo banyambika ivyo nambara sibo bangurira ivyo nambara rero umuziki urashobora kutagutunga mugabo si umuziki uba wananiwe kugutunga umuziki wawe utagufise intumbero umuziki wawe ufise intumbero urashobora kugutunga. Hello bakunzi ba Linux TV twongeye kugaruka imbere yanyu uyu munsi akaba ari umunsi utabeze nk'iyindi twaje tuzanye umutumire atoroshe mwaye mwadusavye ko twobazanira akaba yaduteye iteka aremera gushika muri kino kibanza. Inyuma ya kamera muri kumwe na Funanzima Alain, kuri mikro naho muri kumwe na Rosine Marie Ininahazwe. Nkuko rero mwamaze kumubona uyu ni wa mutumire twabazaniye mwaye mwadusavye natwe tukemera yuko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo dushobore kumubazanira. Tudatevye twagira tumuhe ijambo atwidondore atuganirize. Ego Jenny twabarigume Regis niyo zina abavyeyi banyise hama murabizi ko umuziki ukunda kudutazira umuziki nawo cunyita Big Zoe umuziki tuvyita aka donc abavyeyi banyise barigume Regis aka Big Zoe aka Ninja aka malayika yirabura aka Apocalypse. Ego Big Zoe nkuko bantu baba babonye ubwa mbere mushobora kubabwira yuko mu buzima bwanyu bwa misi yose murangura imirimo iyahe? Mu buzima bwanje bwa misi yose ndumuririmbyi tumuvuga butumwa ngira turaza kubishika ko dukore ku gikorwa citwa kuri beat hama bon narize informatique de gestion nageze kumara imyaka ndayikoramwo kora muri pharmacie mugabo narabikoze nk'imyaka nk'itandatu ubundi amazindi imyaka ishika 5 ntari muri ivyo vya informatique ndi plus mu muziki no mu ivuga butumwa nk'umu evangeliste dukoresheje ego ndiko ndiga nibaza ko muri kazuzanzoba n'umurimyi ndiko ndavyiga bukebuke ivy'uburimyi ndiko ndavyiga ntibirakomera ku buryo no vyita ko ndabikora mwe ndiko ndavyiga ndamaze gukora gato ashobora gukurikirana umurimo gushika nimbuye ivya mbere kandi byarangyoheye. Murakoze cyane kuva muri informatique tuja mu muziki ni ibintu bitamenyerewe cyane none nka mwebwe mutubwa yuko vyoba vyatanguye gute? Sinovita kuva muri informatique nja mu muziki vyose vyarakuranye je ndirimba kuva nkiri umwana mutoya nibaza kuva niga 5e primaire ni kera vraiment hama informatique nayo mejeje 4e hajya uhitamwe ivyo umuntu yiga muri supérieur igihe cyacu informatique yari harawe cyane hama bon najewe ko muri ico gihe nyine nakunda umuziki informatique ndayiravye none umenga ntavyo twari tuzi cyane mbwa none umenga barafite bifana no muziki so hari YouTube hari iki ugize curiosity tu checkinga ugize curiosity tu googlinga ugaca ubona ivyo ari vyo na jenja kwiga muri supérieur nta Google yari hari nta YouTube yari hari donc bon birashaka ko byari bimaze kuza mugabo tavyo twari bwaronke ngaha kuko niba nihenze YouTube umenga tango 2005 donc ngaha twari bwaronke facilement ku buryo umuntu wese nkuko tuzifise ubunyene twese ngaho mufuko rero novuga nti kuririmba n'ivya informatique vyarakuranye ni habayeho mu manyo kuva muri kimwe nja mu kindi ego vyarakuranye ndirimba kuva nkiri umwana hanyuma kuva nkiri umwana ndi kwishuri hama vy'ishuri navyize hama c'est vrai ko ishuri ndakunda kwiga muga sinkunda ishuri kubashobora kwitandukanya mu bitandukanye ndego boneza ishuri ndakunda ubumenyi birangera kurara amenye ikintu gishasha birangera kurara nsomye agatabo nk'ige kintu canke nsomye page yo munukana ka post ibintu by'akamaro mugabo kwishuri nyene kubera system yo kwishuri taryoshe ivyigwa cyane nanje sinkunda ibintu bibishe ego sinakare mu kibazo informatique n'umuziki vyarakuranye ama kimwe kigenda kiraho ikibanza ikindi gushika nyene hageze imyaka yo kudesida vy'ukuri kugira umuntu ntaguma agiragira ko muziki wanje wavuye ufatana n'ivyo umuhamagaro ufatana n'ivyo kwizera kuko ndakijijwe hama ugafatana vy'ukuri n'ibintu vy'ukuri bifatira ku mutima kuvuga ubutumwa bwiza
no kuvuga ibintu bimwe biba mu buzima bwa misi yose abantu twirengagiza, no kuvuga ibintu by'igihugu. Rimwe na rimwe abantu bitanga indirimbo ziriyangaje, nta muntu umwe mu buzima atariyangaje. Nimba uri umujournaliste ukabutena kugira ikiganiro kimeze neza, kiri serieux kandi gifite intumbero, uriyangaje, bisigura kuri uri serieux mu byo ukora. Donc ku muziki wacu cyo utanga umenga ngo uriyangaje uvuze ivy'igihugu, mugabo iyo utariyangaje buri iki buri umuntu ariko arasama atazi ibyo ariko aragira. Donc n'umuziki wo kuvuga ubuzima bw'igihugu rimwe na rimwe mpora ndawugira, rero nasanze bikenewe by'ukuri ko ndabikora, ndavyitangira, umuntu afata umwanya wo kubikurikirana, wo kuvyiga. Rero umuziki ucura ba munini cyane kuruta informatique, ntawe ubizi. Ari gihe usanga igarutse, ari gihe usanga uburimyi bwanje buteye imbere, asigara nkeneye gusubira kujera ama stock manini. Nizira rya Yesu. Amen, amen, amen. None ga Big Zoe, tukuzi cyane mu muziki. Tukaba tuzi yuko mu Burundi hari abantu benshi bataratahura, ndetse atari no mu Burundi gusa. Bataratahura yuko hari umuntu yoshobora kubeshwaho n'ivy'umuziki gusa. Kuba warisanze muri no misi umuziki ari usigaye ufata le dessus kuri informatique. Umuryango wawe wavyifashemo gute? Waragushigikiye? Byari bimeze gute? Bon, abavyeyi banje, wowe uja ku ishuri, ivyo ukora uvuye ku ishuri, baraguha uburenganzira nayo gukora ivy'iwawe. Nimba ari petit frère yakunda basket, nimba ari jewe kuja mu muziki canke ibiki, bitagusibishije ku ishuri sava. Abavyeyi nta beef, barabinyemerera. Mugabo urumva umaze gukura, hari imyaka ubuzi yuko abantu nabo, umaze gukura hari imyaka ubuzi yuko abantu kugira bakureke nawe ukora icyo ushaka, plus abantu utacu bubasaba, kuko umuntu iyo umubwira ntumbaze nimba ari wakugaburira, nimba ari wari hahuba, nimba ari wagira iki, acaronka n'ubwo bubasha bwo gutegeka ivyo ukora. Rero kenshi narashatse guhagarika ibintu byose nkora umuziki, mugako nabana ndacari munsi y'abavyeyi, niyo bambona niriwe ngaho ngo ndi mu vy'imiziki n'ibiki ntasohoka nk'abandi bantu nje gukora n'ibiki, baraza kubifata nabi. Rero novuga nti iyo myaka namaze nkora muri pharmacie narakoze, ubwo objectif yanje ari yuko amahera nkorera ndayabika, umunsi umwe nkazo investisa mu kintu ku buryo mba mfise les moyens zo gushobora kuja kwibana, hamahagira freedom, kuko biragoye ko uvuga ngo wahagaritse akazi uricura kuza gushira mu za ntebe z'abavyeyi muhira ngo uriko gukurikirana ama passion yawe n'ibiki. Siriwe kritika baba bamaze kubigira, mugabo nyene abavyeyi birabagora gusumba. Abavyeyi bacu nabo bakuriye mu indi system, kuja ku ishuri, ugiye ku kazi, hamukarongora hamukavyara, abana bakazokura. Uko ndazi ko generation yacu iri compliqué, mugabo en même temps iri compliqué, igihe cyose n'igihe cyavyo, nta igihe cyose kizana ibimpinduka. Twebwe nuko tumeze, igihe cyacu nuko kimeze. Urashaka gusanga wowe uri kumbatse ibibazo, ugasanga wiga medicine, uri kumbatse n'umusirku mu journaliste, ndabafise babagenzi uravye ivyo yize n'ivyo akora ataco bivana. Yarize ibintu kugira ngo abavyeyi bibe bamenye ko babone ko yize yahejeje, mugabo hageze aronse yo freedom yo gukora agaca akora ivyo yumva ko akunda. Rero mvuga nti naragerageje kugira balance, singire beef n'abavyeyi ngo ntangure kutakora ivyo bashaka, dutangure guharira n'ibiki. Mugana myingira ayo maheri yuko nja ku ishuri ya private ngafata ngakora umuziki, hama nkakora ubuzi bujanye n'ivyo nize, abavyeyi bakumva bararyohewe n'ibiki, batazi plan yanje. Hama maze kuronka amahera no investisa mu kintu kigashobora kumfasha kwimenya, kwigaburira no kwirihira inzu, ca ndimuka. Je umuziki nagiye mujana kujana maze kwimuka, maze kuva imuhira. Rero novuga nti n'abavyeyi babimenye nk'inyuma y'amezi 3 gushangwa, tumaze bisi tugondo uri disponible ama vamidi, teze ko arahagaritse akazi, mbwa barabibona nyine ko nzogahagarika. Barako bafite izindi passion ziremereye gusumba. Ego rero urumva toujours va kwigagira iyo balance. Bon, tabizi kunezereza abantu biragoye vraiment, mugabo nawe ntucubashoka nkuko umenga washaka kuduboma nyene, mugabo ifo kugira amaheri ingene. Jambo ry'Imana ravuga ngo muce bugufi nk'inuma ariko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Rero ego Big Zoe, ukubona uyu munsi ashobora kuvuga ati shaka uzoshika nk'ahari uyu munsi, ariko bakibagira ibikorwa biri inyuma, akibagira ibintu mwategerezwa gucamo kwa nkashiki. Woshobora kutubwira yuko ari nk'intambamyi iziye wagiye urahura nazo kugira ngo ube uri uyu munsi? En fait, ubu turi mu gihe abarivyi tumenyekana cyane, ugasanga abantu barakuzi iki, ugasanga rundi mujene
akumva umenga vraiment akumva umenga arashaka nawe kumenyekana, arashaka nawe mu ma discussion y'abantu nyene ibintu nk'ivyo. Mugabo aho yibagirira nuko sindi kumvuga yuko umuririmbyi kumenyekana hari ibintu vyatari bidashikirwa. Mugabo eske nico waremewe vraiment? Eske iyo ngabire urayifise vy'ukuri? Kuko urumva hari abantu bakora amabanki bakorera bari mu vy'amahera sabastare, mugabo bari mu batuma ubuzima bw'igihugu butembera, tuma ekonomi y'igihugu imera neza, mugabo ntibirwa ku mateleviziyo ntibazwi. Hariho n'abahagaca usanga ari umuntu yari kuba mu banki yakomeye, mugabo arabihomvye kuko forcément arota kuba Big Zoe kubera gusa Big Zoe amenyekana. Rero imbere yuko wihutira kumenyekana canke iki, isi ikeneye plus ubutunzi Imana yashize muri wewe. Igikomeye si jewe. Iyo ukoze vy'ukuri cyo ukomereye, ukoze vy'ukuri c'Imana yaguhaye, ico yakuremeye, ico ukomeyemwo, uzoba tu umuntu watari, uzokomera, uzomenyekana. Kumenyekana si forcément kuri televiziyo. Hari abastare muri level z'iki-ministre, muri level z'iki-CEO, hari abastare muri level z'abapresident. None baza yuko atari abantu ngaha muri East Africa usanga afite telefone ya president wa Kenya muri telefone iwe, telefone ya president wa Burundi cyangwa na telefone ya president wa Rwanda, kandi we atari umupresident. Ko afite izindi game akomeyemo, afite izindi domaine akomeyemo. Rero ntuje kuri internet mugira uku ngo ubone ngo naka n'umustare ngo bamutumiye ngo naka n'umustare ngo yari yambaye ibintu vyiza n'ibiki. Force muco ushaka ku dejo niva ariko ntuzingene vyagenze kugira hagere, hanyuma naco bitwaye urashaka kuhagira nawe, mugabo nico waremewe, niyo ngabire ufise. Donc il faut kubanza gutora ikibanza cyawe. Sinigeze ngira indoto yo kumenyekana, sinigeze ngira indoto yo kumuririmbyi jewe. Vyatanguriye hakiri kare. Ugira ngo hari umufootballer no mwakina muri equipe nationale yadesize kina football à 18 ans. Nanu ayikina kuva kiri umwana. Nuko. Donc uno munsi ufite telefone mu maboko n'ibigora bavuga ya urazi. Ngira mbiki. Ugasanga ico kintu ntakigeze gikubonekako. Uzoruha nibajya abantu rusanga yarakoze ikakagicira hagati, undi musaka kurika kagicira hagati, undi musaka kurika kagicira hagati, basanga bariko aratuka ibintu byose. Ibintu by'umuziki bimeze uku, ibintu vya sport bimeze uku, ibintu vya fashion nta kigenda, ibintu by'umodo nta kigenda, ibintu vya YouTube nta kigenda. Ni cyari kibanza cyawe. Abo ari kibanza cyabo barakimaramo 5 ans, atamuntu numwe amuzi atanakimwe kiravamo. Inyuma ya 10 ans puf ukabona geze kure. Tori kikugira nutakaza umwanya wawe nturuhira ubusa. Tora ikibanza cyawe, tora ikintu kigukuza, tora ikintu kigukomeza, tora ikintu naho cyumara imyaka 3 kitakugaburira, kitakungukira, kitarakugurira n'umupira mwiza cyane kirato ciza, uzokibandanya. Umuziki ndawukora kuva ngira umwana. Umunsi w'imama niwe yambwiye ngo nahise anniversaire ya 30 ans, mama cyambwira ngo uri mu bantu bantangaza. Ni kubera iki? Ngo ibintu wakora uri umwana mutoyi, ngo nuno munsi ubi wawe. Nivyukura nivyuguma mu mwanya wose. Sinebwa nakayarize yuko vyukuri nkora umuziki kuko jewe ikiganiro cya mbere cyo ku radio nakigize niga muri 6e primaire. Mu Burundi hari radio privé imwe yonyene, hari RTNB na CCB zari zibiri nahindi yari ihari. No mu quartier banda banku mu extraterrestre. Ico gihe bavuze ngo ijwi ry'umuntu ku radio, tatuzi ry'umujournaliste ni ry'umukuru w'igihugu. Nibaza ko mu quartier umuntu wa mbere bumvise ku radio muri 2 aho naba mu Ngagara. Atari umukuru w'igihugu cyangwa umuministre cyangwa umujournaliste yari jewe. Reba bandaba nk'umuntu benga ndi mu bindi bintu. Mugabo sinigeze ndabiforsa ngo rero ngo cengo nibi ngo ikindi byarabandana. Byaragira mu mwaka 2 bidahari, ya myaka yo gusamara ya 16 18 ans 19 ans. Mugabo deke nkuze kandi ubwenge bukagaruka, so natora kandi umurongo wanje ndabandanyire. Ntuforce, ntushake gusa nanje sana wewe, je ndahari deja. Ego navuze umwanya muremure ku kibazo kimwe muri hangana. Iciza nuko akajambo kose Big Zoe avuga kaza katwigisha akantu gashasha. Nico tumukundi. Nonega Big Zoe, kumaze gukora indirimbo sari zike, umaze kuja ma event atari make, ushobora kutubwira nk'igikorwa ca mbere wakoze coba caragize nka success gusumba uko wari uvyiteza, muvuga ati sinari ndavyiteze n'ukuri ibintu birarenze? Okay. Haje mututuntu twishi mugabo ntaco reka mvuge. Ibintu by'umuziki no munsi birakomeye mu Burundi, hari ama studio, hari ibiki, hama hari ibintu bivuze ubu umuntu agwa kumva umenga cyo mvuze si vyatari, mugabo igihe canje vyari vyatari cyane gose.
nkitangura kurimba twaragize groupe turi batatu harimo jewe harimo witwa Ndindi n'uwitwa Spike hama Spike bena Silas Damara baramuzi umuririmbyi Silas Damara ari umukuzengo cya grand frère w'ikintu nk'ico hama aradufasha umunsi umwe turaronka opportunité yo kwanjistra nta ide twari dufise vraiment vy'ukuri yuko uwo munsi tuza gutaha twumvise ijwi ryacu ku cassette sinobesha vraiment hanyuma hajya kuri departement hajya kuri terrain basket hajya bira match ya basket niho hari studio David Gutieri nk'iya ministeri ya kuko na ministeri ya culture yakorera hajya nyene hama turaregistra nyene à l'ancienne ni hari studio nk'ubu by'ama Fruity Loops n'amakeo yaye yari studio ya kera ka cassette kari vierge na ka cassette kari mu instrumentale hanyuma mukaja kuri micro imwe mwese yari na micro ya qualité ngiyi nta na gato n'icyo byanafana ni ibyo turonkiye cyangwa dufite indirimbo zikazu hanyuma turaregistra hama duhejeje bacura tuvugiriza ikaseti irimwo ya instrumental rimwe n'ijwi ryacu duhejeje kwanregistra nukuri wambajije ngo ikintu cyanyoheye cyangwa iki ndabizi maze kuja mu bintu byinshi ndamaze kuja mu festival naho yabereye ngaha muga manini haje abastari bakomeye nibiki mugabo cyo naryohewe narabonye agafoto gato nyene kindoto narabonye agafoto gato cyo nararyohewe cyane hanyuma sino nakwibagira umunsi wa mbere numva umuntu ariko ararapa ikirundi je rap nabanje kumva ikirundi ntarumva icyongereza numvise rap ikirundi ntarumva icyongereza je numvise Silas Damara ariko ararapa ntarumva Tupac sasa tucimukira mu Ngagara tuvuye mu Buyenzi twimukiye mu Ngagara mu quartier 2 hamo Spike twavuye tugira na groupe yaba muri 2 navuze ko Silas yari nk'umukuzengo yiwe hamo umunsi umwe ngiye kurondera petit frère sanga bacha barambwira ko ari yari ndiko ndaje kumuraba ngeze hanze cyane numva umuntu indana ariko aragira nyene za flow nyene rafi zakira nyene ko zagenda tumva ivyo bintu ariko ndumva ntabona bwa vyumva mukara vyumvise numva benga biramfasha nimwe navuga vy'umuntu n'ikintu ciwe vraiment ndiko ndabivuga uno munsi umuntu avuga ati muziki ufite umuziki ubura ahantu hose nta rap nari bwumve hari amafanke nyene ya MC Yamana bavanira isi mugabo nta rap yari hari hamangasha numva ikirundi numva film birajanye umviriza nta rap ikirundi nari bwumve mugo munsi naraye nanditse indirimbo ya rap ikirundi kandi ryari ryambere numvise rap ikirundi ryari ryambere rero navuga nti iyo misi ibiri reka ngome garukirizaho kuko nyene umunsi wa mbere maze bampaye kuririmba mu isengero maze just simwa nkijijwe hama bamakuririmba mu isengero hama bamakuririmba rap uno munsi mwibona nk'ibisanzwe ko muja muri church mukabona Victoria's team mukabona MTC mukabona Keros mukabona ba Full Life mukabona ba Prince mukabona jewe bontu umenga nibisanzwe kumva rap y'Imana nibiki ijegeri byari bisanzwe na gato na jewe ari jewe sinavyumva tureka abandi n'abatanyumva narabumva n'abatanyumva n'ubundi abumva jeje ne sinavyumva hama Dudu aramwe sengera mbombereshe Dudu arambwira ati yana 30 muri veye uzoririmba kuri podium ndiko ndirimba rap y'Imana urabandaba ntavyo bumva naje ndiko ndabigira sinumva ivyo ari byo numva ari ibintu bitangaje cyane hanyuma wari umugambi w'Imana nyuma y'imyaka 16 turi ngaha icyo gihe nta namwe ari gutorana couple nimwe ya gospel ya rap no munsi ziruzuye abarapere ba gospel baruzuye bakora indirimbo ziryoshe rero novuga nti reka mvuga ivyo bihe bitatu ego akandi nakongera ko ni umuririmbyi w'umurundi yitwa Mudibu aba mu Bwongereza aririmba soul music abantu benshi muramuzi hari n'abandi benshi batamuzi ndabizi kuko akora umuziki mu Burundi utavuzwe cyane mugagenda mukunda cyane gose kubera nkunda soul music sasa ariko aririmba ikirundi umva umengo uriko umva Otis Reading cyangwa PC Slade aririmba ikirundi nibiki ha munsi ndonga nimero ya telefone ndamwandikira ni sawa je nitwa Big Zoe kintu nk'ivyo acambira ngo ndakuzi nuvuze ko mudibanzi numva umenga yari ryambere yari sindakubesha ngira ngo n'umunsi nohura na Kofi Olomide akambira kwanzi je hako gutanyiganyiza cyane mugabo mudiba mbwiye kwanzi numvise binesheje cyane rero novuga nti na mama yanje yo mu muziki nganye n'urumva ndamaze nk'imyaka myinshi donc nsama anecdote nkaye benshi reka dufatayo ego ngo hajya ngo ubuzima buni ishuri n'ibyo umuntu akora byose wagenda ariga ngo buke nka wewe nk'umu artiste
ushobora kutubwira nk'abandi ba artiste nka babiri canke umwe akwainspira ahagufasha kwameliora ibikorwa vyawe? Ego umu artiste wa mbere yanyespiye kuko jewe umuziki wanje wumvirije kenshi ubujanye n'uburyo bwo kwiyumvira, guhindura uburyo bwo kwiyumvira, ku influence uburyo bwo kwiyumvira. Umu artiste wa mbere yanyespiye ni papa wanje. Papa wanje si umuririmbyi, si umucafi, kariyeri we yose yagize akora muri bank. Mugabo umunsi umwe twicaranye yari kwambwira ko ibintu bijanye n'ishuri no kwiga, tongera kwamvugisha sije ya mbere nakunda, akajya ari igihe mbere yimvugishije akayiryosha kandi byarahinduye ubuzima bwanje. Umunsi umwe acambwira ngo urazi ngituma mu ishuri wowe utabitora, acambwira ngo mu ishuri ntubitora kubera utiga, gusi kubera uri kijuju, ngo sikubera utabizi, wowe mu ishuri ntubitora kubera utiga. Muri uwo mwanya twete cyane yari yansokanye, yari yansororeye numva bitesa. Donc mugabo ntashe mvariga muri yabimbwiriga muri 6e primaire, sinari umuntu akuze cyane wo gutahura ibintu nk'ivyo birebire. Mugabo ntashe nyenebeza ko ari kubw'ubuntu bw'Imana karangarukamo. Hanyuma ndaja muri secondaire, cye primaire vraiment nayize nabi nari twishira nzo rihebera muri 5e primaire ko none kutavye nzoshobora. Mugabo kuva papa mbwico kintu kirahindura ingene niyumvira n'ingene nibona. Je muri secondaire sinigeze nyobegwa na rimwe. Hanyuma tugombe dufate n'imyaka 3 ya nyuma nari nkijijwe ntatrisha. Tuvuga tuya 7e n'ibikini, mugabo imyaka 3 ya nyuma nari nkijijwe sinanatije, mvuga ko naravyitorera jeje nyene. Rero novuga nti umu artiste ambere yanyespiye ni papa. Yaranyespiye kintu cyane no guhindura uburyo bwo kwiyumvira. Yarampaye ijambo ryo guhagarara kugira mpindure uburyo bwanje bwo kwiyumvira. Hama hari ikindi gitabo citwa, reka mvuga igitabo kubera kirimo ibintu byavuzwe n'abantu benshi kugira ngo tuvyoroshe, sindigwa ndavuga umuntu umwe mvuga igitabo. Igitabo nk'igisoma nagisomye kiri ku izina rya Ivan Castano citwa Ça suffit faut que ça change. Ndavuga utuntu dutatu turimo, harimo kamwe yavuze ngo igipurizo ballon uyibonye iguruka hejuru, nta ballon ntiguruka hejuru kubera isana. Ufashe ballon zibiri za rouge, ya rouge ni ya jaune ukazipompa, ntiziguruka ya rouge ntiguruka kuruta ya jaune cyangwa ya jaune ntiguruka kuruta ya rouge. Plus ballon uyipompa cyane plus iguruka cyane. Umuntu ashikanwa kure n'ikiri muri we, apana ningenasa. Ico ni kindi kintu cyahinduye ubuzima bwanje. Donc kirimo cyo gitabo cya Ivan Castano. Mugabo muri cyo gitabo nyene acara citation ya Zig Ziglar yakuye mu gitabo cyitwa Rendez-vous au sommet. Ivuga ngo le plus important c'est pas ce que tu obtiens après ya course, le plus important c'est ce que tu deviens inyuma ya course. Abantu benshi imbere ko tutangurigana tuko turanabivugana nawe, abantu benshi bakwifurije umuhezagiro, bakwifuriza ikironka, ntibakwifuriza icuba. Wumvirije Yesu gihe aza kwisi yaguma avuga ati nuko rero niyo mwankurikira muzoba, nuko rero maze kugendana nkabarukira mwe muyera muzoba. Byose byagaruka kukuba, kugucika, guhinda. Nuko rero twacitse abana b'Imana, twacitse ibyaremwe bishasha kukuba. Ibisigaye byose biza kuboneka n'ibikini nuzeye bishikira hano heza kubw'ico wabaye. Rero umva ravuga nti abo bantu bagiye kuvuga ubumvirije umenga saba artiste, mugabo n'aba artiste kuko nibo b'influenceje art yanje kubijanye no kwiyumvira. Kuko jewe indirimbo yanje yumvirije duhuye ntihagire ijambo na rimwe muri iyo ndirimbo mbaza ngo ndakubaze ngo ijambo ngo ari kuvuga ibice ngo ari kuvuga ibito niri provoquer discussion. Mba nuvuga ngo indirimbo yanje yahushije cyumviye, yahushije intumbero, kuko jewe mbashaka plus kuyaga ko indirimbo yanje yumvirije hagira utuntu buyaproprier, utuntu uvuga uti yego vraiment kweri kumbe ubuzima ni, kumbe umuntu ni, kumbe gukora ni, kumbe kwiga ni, kumbe Imana ni, ku buryo ugira nawe cyumviro cyawe cyangwa ukagomboka nampaririza kuko meme no mukumpaririza uratora icyumviro cyawe mugatuyage. Niyo indirimbo yanje ifasha yuko niyo tutari kumwe je nawe tuyaga. Uri ko arafirma n'ijya mbere umunsi tubonanye bwakuva nshigara kwamvugisha ko menga turazinanye kubera indirimbo. Rero mba nshaka ico aba artiste ba rap barahari, ba reggae barahari, aba artiste ba gospel barahari. Dudu ntaririmba rap mugabo bavuga ni mu artiste wa gospel baranyinfluenceje cyane, bonumva nakirijwe aho ari we umuririmbyi principal. Hama arampa n'ama opportunity yo kuririmba, arampa n'akaryo, hanyuma tanguye production arantwara muri studio. Navuga nti n'indirimbo nakoze ya solo ya mbere ya jewe jenyene yari jewe nawe yitwa Umutwenzi cengira rap tudakagira refrain. Donc ego hama bien sûr urumva no kuba twararonse papa Apollinaire
agakora umuziki w'igisirimu hakiri kare ku buryo tuzanye basi natakora ama rap mugabo agakora ama funk ari mu to rap tukeya Emmanuel Imanu hambaye abantu benshi navyo bazi ko muri album ya mbere ari mu rap ya Apollinaire mbwa birimo c'est vrai ko nyene atari byo nyene yagira ego rero umva David gute fise abantu benshi gushika no munsi ndabacira iruhande subira nkirabamo nka juste utuntu tubiri dutatu akambera icirore nirabamwe amanga abandanye nka jewe canke uwundi wese akarakuraba uyu munsi arashavuga ati Big Zoe yashitse kuri iyi ntambwe yaragize success iyi ni ariko behind the scene genre inyuma nyene y'ukuntu ibintu bimeze urashobora kuvuga ati au fond de moi navuye aha shika iki kintu nico catumye n'ukuri mvuga nti j'ai progressé nkako kantu kagutumye wumva ati narateye imbere ko bare ntakaye jewe feedback y'indirimbo zanje nibaza yuko izo kwa Maria mbere naho umunsi mperuka gusora album narayidandaje abantu barayiguze kandi ndabashimira cyane kandi no biracagurishwa mugano bambesha hamwe no yifata nko kumenga ngo niyo no consider nk'iterambere rya mbere rikomeye maze kugira mugabo ari ama feedback ndonka umunsi namvuye ku radio hama kumbe hari umubira akoresha taxi vero yako arumviriza ikiganiro hama kumbe yandindiriye kwibarabara sotse kwibarabara arandamutse arambwira uri Big Zoe ndambwira yego Evan iyo ndabibwirwa petite ngira ngo n'umwana w'umunyabujumbura n'ibiki ndabwira ati umufani n'ibiki ibintu nk'ivyo Evan arambwira na sincerité ko indirimbo zanje zahinduye ubuzima bwiwe rero ndegene tuzohura bimbwire Evan arambwira darabangina ariko mu maso nge nasa ndabona umenga ariko avuga ibintu handi wowe nyine uvuga uti risuri ko jeho indirimbo zanje ndazifata uko uyu muntu azifata umenga indirimbo zawe azifata kuri ni kuruta nuko nabo zifata no kuri sino kubesha ivyo hamwe nuko indirimbo yanje yahezagiye umuntu canke iki kama 500,000 canke miliyoni canke 200,000 canke akambwira ati bana jenzo kurira clip ikurikira ico oni kinini gusumba hama namanibuka Davi muri Victoria's team umunsi wa mbere duhura nimutse mvuye mu Ngagara ngiye kwa mukinanira hama arankurikira bukiye bukarambwira ngo ngusigaye banga mukinanira ndambwira hama tumaze kumenyana gatarambwira ambwira ati sha we kweri waramfashije ati umunsi wa mbere ndakubona kuri podium uri kuraririmba nakinumva rero umenga ndatahuye vy'ukuri ico nkwiye gukoza gakiza kanje no musi muri avyicari na influence afise amajaga aca mfata akankubita muri ico kibanza cyuko ico kintu nagikoreshejwe Imana binkoresheje si jewe ni intsinzi iterambere ni igitsibo reka rero gucita igitsibo ko atabitahura uvumenga ni bling bling ya mbere ikomeye no banambaye mwizosi numva ari ivyo kujya bishobora kumaza imyaka n'imyaka rero n'abandi benshi bakijijwe n'aba artiste ku munsi bagira effort badakijijwe bagira effort zo kuririmba ibintu biri conscient kuko aba influence n'indirimbo zanje bakumva umenga kuririmba ibintu ivyo kwidagadura gusa vyo nyene ntibikwiye bakagerageza rimwe na rimwe gukora indirimbo zigisha zisho zimaze cye kubganje ni vy'agaciro no munsi umuziki ni untunze ni ndihira inzu ni gaburira ni nyambika abavye banje baratunze mbwa sibo banyambika ivyo nambara sibo bangurira ivyo nambara rero umuziki urashobora kutagutunga mugabo so umuziki uba wananiwe kugutunga umuziki wawe utagufise intumbero umuziki wawe ufise intumbero urashobora kugutunga ego none nko mu myaka 10 iri imbere nka Big Zoe abona yuko azobageze kuri level yahe mu myaka 10 iri imbere nibaza ko ikintu kimwe mu biturese surprise z'Imana kuko ndi umuntu afise defo hamwe n'ingabire bivanze mu kintu kimwe cyo kubaho ku munsi hari ababikunda n'abatabikunda jewe sinzi ko ndabikunda mbwa nta kundi no kometse simva ndakubwira ngo ndafise ama plan maremare ngo ya 2023 n'ibiki mugabo hamari wakiyumviro kanyegeje muri wewe jewe 2023 pas 2023 bavuze 10 ans ni nyinshi vraiment
byari kuryohera kwiyemera nkavuga ko mfise vision ya 10 ans mugabo abambeshe jewe ku munsi ikintu kimvyura mu gitondo kuko nibaza ko no muri 2023 cyo kizo 2023 25 30 31 cyo kizo kikimvyura nuko umu artiste cyangwa umujene wese akijijwe atangura kukarisha inkota yiwe hakiri kare hari ikintu bakunda kuvuga ngo mu Burundi bw'ejo bon sinifuza ko mu bakristo habaho shengero ryejo foko shengero ry'uno munsi ari ryo ribigejo nimba ukijijwe karonka inyigisho z'urufatiro kabatizwa mu mazi menshi twaje kwambika ati nidokomba foko urasa umwansi foko unyaga donc ntihagire umujene mvumenga je naco nowandamara mu isengero maze simu nkijijwe hari abapastori hari abadiakre n'abaririmbyi n'abande je nicarira inyuma urigwa ku ishuri urigwa n'abantu 70-80 jana utekeye the fullness of God muri wewe, utekeye ubumana muri wewe, utekeye ubuzima bw'ibihe bidashira muri wewe, fo kubusohora kuko okay uri umujene wumva umenga ntiharagera yuko uvuga Yesu ku ishuri mu quartier kwigara kuri terrain basket cyangwa mugabe bitangoye guharira ibintu vya Messi uraza amaskoro uraza bayita gute statistique ya Messi uraza amateka yiwe yose statistique ya Messi ura ya maîtrise niwe yabwira umuntu nashobiza kumumarira kiretse ko bandanya guhaririza ko ashigikiye Cristiano kuvuga Messi cyangwa kuvuga Cristiano cyangwa kuvuga basketball no kuvuga Yesu bitandukaniye he bijya bindu bivuga ko rubizi kandi uri passionné navyo nimba Yesu utamuvuga ni ko resiste atari atagupassion agupassion arashobora kumunuma rero indoto yanje iteye ubwoba ubivyura ku munsi ndakugira ngo umujene wese akijijwe mu artiste we w'ijyambere yumve yuko akanwa kiwe ururimi rwe rumeze nk'inkota y'ubugi bubiri igihe cyose uvyutse mu gatondo ikibi uracica hama iciza kigafata ubuzima kikaganza ku munsi ifo kwa kanwa ku muntu wese afise energy afise ubwenge afise inguvu kavuga Kristo waratewe iteka ukamumenya ugakizwa ukamwakira ukamumenya ifo kumuvuga bijya bindi uhora uvuga urabirondera ukabimenya hariho Bibiliya hariho YouTube hari inyigisho gushengera iwanyu ifo kuzikurikirana ushikumenye kumuvuga yego mu buzima bwa misi yose bivanye n'akazi umuntu akora hama hariho do edeba ibyo vyamaho ariko inyuma ya ibyo byose hama hariho akajamu kadutuma iyo twaguwe dusubira guhaguruka tukifuza kubandanya muri ya nzira izodushikana kuri ya objectif yacu noneho nka Big Zoe nakaye kajambo kama kagushidura misi yose kavuga ati reka mvyuke mbandanye naho naguye iminsi yose kimvyura nuko ndavyibuka yuko hari ikintu Imana yashize muri jewe atawundi muntu numwe kuri nosi yagishizemo donc nta burenganzira mfise bwo kuvuga ngo reka nigendere kuryama reka nipfire reka ni yicarire ngaho abandi bazobikora wowe ukora gwawe ujya gakora gwiwe nawe ugakora gwawe nanje nkakora gwanje uko nyene wibona kunyene ndabizi ubu ndabizi sukwibona ndabizi isirankeneye nkuko igukeneye nawe sindi kumvuga ngo wowe tahuryame ngo isirankeneye je nzoyihaza oya ndagukeneye urankeneye nuriya muntu harakuraba ukuntu umenga arakugaya aragukeneye kandi we arabizi ko agukeneye mu bisanzwe nta muntu agira ni beef n'umuntu ataca amazi umuntu arenze agira energy yo kukugwanya no kukwanga no kugukengera nuko wabona ko afite icumazi ninde muntu arakubwira ko akengera ndavyite gute akengera umuserebanyi ninde muntu ufite ni beef n'umuserebanyi nta na gato ninde muntu wese ashwana akengera umuntu cyangwa ashwana n'umuntu afite icyamazi rero abagukengera cyangwa abagushwanira cyangwa abakushaka kukumanura ntibitere mvumenga nta cumazi ahubwo bijya bikwereke ko hari icumazi hari umuntu yavuze akantu kanyohera ngo urana nk'iki giti kiri ngaha uraba atavyamwa kigira nta musi wacu usanga abana ko aragikubita inkoni cyangwa kagitera amabuye mugabo umunsi gusa cyo kwama kw'imyembe amabuye gituma abantu bagutera amabuye cyangwa bakugwanya nuko hari ikintu kikuriko rero nawe we ntiwidesactive ntiwizime gituma iminsi yose mvyuka nuko nzi ko hari icumazi kandi singene ko abandi bantu barinda kubimbwira ndabizi ko hari icumazi kandi gituma ngoma nsubiramo ko hari icumazi igihe cyose nzovuga nti ndabizi ko hari icumazi nawe uje jambo gibwira kunyene nuco uvuga ngo ndabizi ko Big Zoe hari icumazi oya cyabibwira nawe uti naje ndabizi ko hari icumazi uko nyene uri uko nyene kuko ndabizi yuko narabayeho imyaka myinshi numva umenga ndi inyongera ndahari nyene nuko nyene nkuko n'izindi miliyari z'abantu zihari oya
gushika bukebuke nico nkundira Imana nico igituma nagumye ngarukana ivy'agakiza n'ibiki nuko nico nkundira agakiza karanyibukije agaciro kanje karakanyeretse karakashira muri je karakanyemeza bon nukuri kino kiganiro ni wacumviriza udakijijwe birazogorana ntibizawugorana uzoba utumbuye kuko agakiza bite gute agakiza nikagukura umuryango iwanyu nikakwaka ubwiza bwawe nikakwaka impuzu zawe nikakwaka ubutunzi bwawe kaza kubwongereza kaza kuburyosha kubganje muri bijye byinshi ukora shiramo agakiza nako wumve kuko bijye byinshi bica bitonda bica bigira ubuzima bica biryoha bica antuka nukuri jewe vre mu buzima bwanje ndabukesha agakiza umunezero mfise umutekano mfise kuvuga ibindi ko ndavuga ameze ukuneza nukunde bikesha agakiza si genre si Big Zoe star bantumiye sivyo bimpagaritse niba mwa telefone sije na telefone sivyo bimpagaritse nga imbere yanyu wapina na gato nukuri ni nagakiza gakreya kukuryohirwa kukuba ngaha kukuyaga no majambo kuko niwakizwa ntujucike pare yanje sinca gutora ngo ndagutware wapi kiretse ngo kugira Imana mu buzima bwawe ego ikimvyura iminsi yose nuko vre Imana yashize iryo jambo muri jewe ati uruwa agaciro vyuka uruwa agaciro haguruka ubandanye uruwa agaciro rinduka ivyo bintu bivuge uruwa agaciro tinyuka ukora ico kintu washaka gukora wewe naho ndazogikora abandi bazokora ivyabo nawe ukora ivyiwawe yaburi inyongera yaba umunsi wogenda ataco hinduka Imana ntibarakurema Imana ntabaramplace igira Imana ntiyaje kurema nga equipe ya football kugire ngo abatangura mu kibuga nabicara ku ntebe hanze mu bwami bw'Imana twese turi mu kibuga tuko turakina umwe abuze equipe ibibuza umukinyi kandi twese mu bwami bw'Imana ku Mana twese turi principal turabakinyi bakinira icarimwe ni wikengere vyuka uje mu kibuga ukore pare yawe nta pine de reserve nturi pine de reserve uvuyemwo imodoka nigenda fo kujamwo tugerageje kuva mu vy'umuziki tukifuza kumenya gusumba Big Zoe tukamubara duti niyihe souvenir ya mbere yoba afise yo mu bwana bwiwe yoba ari nk'iyiwe yo mu bwana yaviba twins jewe ibarabara nakuriye ko mu Buyenzi kuri 24 kwari urupango rumwe gonyene kwari rufite televiziyo na magneto bumwe deja unyeretse utagira ikiganiro magneto nizikibaho je kwari umuntu aza kureba ikiganiro avuga ati magneto ndabite gute ikasi tufate kuza kureba ikiganiro yacibwe nge hariyo lecteur DVD magneto ni sogoko magneto ni papa lecteur DVD magneto yavya lecteur DVD ubu na lecteur DVD yaravuyeho televiziyo tuzirabira direct umuziki filme turabira direct kuri Netflix kuri televiziyo direct rero umunsi hama igihe kimwe donc kuri jewe kugira iwanyu televiziyo na magneto vyari ibintu vyatari umunsi umwe ntahimwira nsanga baguze magneto atavyonze vyari ibitego ndabivuze ro munsi vraiment na magneto takibaho vyari ibintu biteye ubwoba naragize umunezero ukomeye cyane gose ego akasubende ko mu bwana vraiment ego nimba udakeneye mbizo ku ishuri nakubye keza ariko wavajije turumva ko agasouvenir vraiment kari yampeke ego none gavizo woko waza ikintu ca mbere ukunda n'igituma ugikunda umubwira ko yoba ari nk'icana ikintu ca mbere nkunda sinzi ko ari ikintu sinzi ko tutaba tucita ikintu ndakunda presence y'Imana nukuri hamwe kuba ari munakora ikiganiro kibaza niko ndigirisha ambabarire nukuri kuri rosi nta kintu na kimwe kihari kingana na presence y'Imana utomboraho ukanabimenya ukamenya ko hagiye wicaye mu cyumba uri wenyene uri muri presence y'Imana ushobora kuvuga ushobora gukora programme ushobora kuyaga hagira muri dushe yo guriye amazi tarayajamwe cyangwa ibicetu uri muri salon cyangwa cyangwa uri kuratambuka uri wenyene mu barabara ko uri muri presence y'Imana ijya mu ushobora kuhagirira ibintu vy'igitangaza
by'ubuzima busesekaye nukuri sinobesha deja nyene presence y'Imana niyo nyene izotuma tuja no mwijuru kuba ibihe bidashira ko kuzora kubana n'Imana ibihe byose rero ndakunda umuziki bon abagenzi banje arabitse ko nkunda ibirato cyane bo ama Jordan apana ibirato bye byose mukasa nazo nkunda n'amavansi nayo nkunda ndakunda ama Jordan mugabo kugira ngo basi umwana mwiza ntagire ngo nahengame mugabo ndakunda presence y'Imana ndakunda presence y'Imana iyo umaze kwigana nk'imuyera gusenga nyene kwa babiri kuryoshe nyene kwa map ama presence y'Imana iratesa iyo umaze kuba baptiser du Saint Esprit ukaba speaking in tongues vuga mu ndimi zitamenyekana woho biratesa gusumba presence y'Imana ndagwa karorero presence y'Imana usenga mu Kirundi kwijamo usenga juste mu rurimi rusanzwe ikirundi cyaye gifaransa cyaye giswahili cyaye cyongereza umunsi rurimo avuga mu bwa misi yose ni nko kuri muri programme n'umukobwa mukundana mbwa mutaragira mariage donc muri limite muri intimité presence y'Imana of speaking in tongues ni nko kuburi kumwe n'umugore wawe atari limite ya intimité mufise uburenganzira bwo kuja muri intimité gushika kuri umwe se kwara nkurikirana kijiji atavuga mu ndimi zitamenyekana ndabikwifurije urashaka gusoma 2 Corinthiens 14 irabivuga neza hanyuma ukarondera n'umuntu agufasha gusenga agira icyo kintu ucinjiremo gose speaking tongues iraryosha ubuzima ni intimité itagira limite twajya tumusabe aducishiza ko gatonya aturirimbire kamwe mu turirimbo yoba yarasohoye agashira habona ego igice somba cyo kibazo by'amabingora kubera uri nyuma ya kamera yansavye ngo ndirimbe sigwanje hama sigwanje ni zitatu hari abakunda sigwanje ya mbere hari abakunda ya kabiri hari abakunda sigwanje nshasha iri muri album yanje na Berry Music ivuga urangumiriza mvuni hunja gato uyu mwanya sigwanje mfise ko gato ya indirimbo sigwanje ni abandi benshi bahembwa menshi kuko ku isi hari impunzi nyinshi hariho n'abakunda amfashe neza all things put together for my good ivyo mbako vyose naco hinduri yanje mood ingena nkunda nibisazi birantwenza birandenga omengo ni movie hari abakunda indirimbo tumutwenze twagiranye na Dudu ya mbere nabaye imyaka myinshi nakuzi mwami wanje je sinigeze menya ko hari uwitanze ku bwanje satani yancunaguje uko agomba yancishije hashatse mu buzima bwanje nari nk'impumyitagira inkoni umubabaro mwishushishiye umutima wanje naziyonja magaze mu mwiza ijijanye imitima nibaza ico hankura ubutamenya bwanje nizigiye abavyeyi inshuti n'abagenzi naco yukwicuza gusa hamwe n'umubabaro goba budashira n'agahinda mu mutima nirengagije ivyawe ndabitera kagere narinzi konzi vyinshi kumbe mpazo kutamenya nawe kutizera kwanje mwamukugwiza n'ubusa manuko nsanga sugerejwe n'imbeho unsasira imbabazi zawe umfukisha gakiza nanje ndasusuruka merci beaucoup Asha murumvise yuko aratugira ibintu bitari twarateguye ego Big Zoe urakoze cyane aka ni kakanya kawe nawe ko kugira ikintu ushikirije abakunzi ba Linox TV abakunzi b'indirimbo zawe nimba ari impanuro nimba ari akajambo ushaka kubasabikanya ego reka mpereze kuri kano kajambo reka mpereze kuri muri uno mwaka muri Fevrier nasohoye album yitwa Sigwanje narayisohoye ndashyira ku ma platforms ya streaming asanzwe za Spotify n'izindi zose na za TikTok yose irahari nta namwe itari urashobora kwijya kukayumviriza mugabo en même temps nanagize strategie yo kuyidandaza kubwo ku supporting ibikorwa kugira ngo azosohoke ya kabiri kuko kuri za Spotify na zande nta mahera yatari vyinjiza sindo umustar akomeye gose ku buryo hagira abantu ibihumbi majana baja kwiraba ego hama ushaka gushigikira igikorwa kugura album uranyandikira kuri telefone yanje album nkayikurungikira kuri WhatsApp canke kuri email cyangwa uri mu Burundi ugavye nkaguha ni CD numero yanje ni 61 00 49 48 ego ni album indirimbo 10
harimwo Sigwanje na Tripalium bimaze gusorerwa clip biri kuri YouTube hamwe na Rasa twakoranye na Davio muri Viti ego hama uko maze iminsi mubibona abari ivyo mu Burundi amaze iminsi bakoma induru bati dukunda ivy'iwacu gukunda ivy'iwacu nibisigura kwanka ivy'abandi sico bisigura mugabo biriya vy'ahandi bikomeye biteba bikaza kuganza ngaha nuko iwabo baba barabikomeje natwe dufata umwanya wo gukomeza ivy'iwacu uriya muririmbyi ushobora kugereranya n'umurundi ukavuga ngo nake yaje ngaha ingiza amahera menshi gusumba naka ni kubera naka iwabo nabo baramwinvestishijemo baramushizemo inguvu media zaramurambarayeko zaramupushinze arafise peut-être abantu nyuma yiwe bamufasha abarafise peut-être ministère ya culture wabikomeye ibafasha rero urumva no ngahi wacu birashoboka ko umuririmbyi wacu akomera kujya akajabuka imipaka mugabo nitwe tumusunika kugira ajabuka imipaka nitwicara ngaho tumuzomere ngo uko loko ngo nibiki oyaye donc hakura bijisho ryo kwibutsa abaririmbyi bacu canke abo dukorera abakuntu se bakora ibikorwa ngaha mvabwenge tukabagiranya n'abahandi kugira tubamanure abwo tubahe support tubapuse basohoke mudupuse dusohoke ndeke no kwikuramo mudupuse dusohoke umvise ikintu cy'umurundi chungu ntagira vyo chungu kuboko ashaka kiunge mkono gishigikire gipuse cha avance umuririmbyi wese akomeye uravyungukamo atari woshikiri washiga umukoze wawe atari afuma twara basi bendera ry'igihugu twese ubu turavye Francine kuri television ego uno munsi abantu benshi bararyoherwa babonye umuririmbyi twabona Imana Apollinaire yashikanye indirimbo zo gutazira Imana kure cyane w'umurundi eske umukurikira uzomusubirira tuko turamutegura mu Burundi reka rero ntitube tuvuge cyose tuvuze tugereranya ivy'iwacu n'ivy'ahandi kugira ivy'iwacu tubimanure ivy'iwacu nitwe tuvyubaka ivy'iwacu birahari bifise agaciro vyiza ahubwo bari twe twikoncentra mu kubikomeza kugira bijabuke influence hanze peut-être vyinjize n'amahera biyakuye hanze ntabara amahera bandanya gusa abo hanze aribo bandanya baza gutora amahera ngaha mugana twebwe tuje kuyatora hanze kandi nimba ari umuririmbyi w'umurundi umunyamahanga ashaka kuza mu Burundi bakamuhemba amahera ashika miliyoni 30 40 50 60 80 100 bisigura ko hari miliyoni 100 mu muziki mu Burundi tagikora igizitatoye umurundi ni kuvuga nta murundi twemveshishijemo ku buryo vy'ukuragera ahantu amerita yuko kuri show imwe amamagara bakamuha miliyoni 100 rero hagutuka ivyo dukora kandi benshi babikora bo muri aka karere babaye influence n'abaririmbyi bo ngaha ata muri ivyo rumwe niriwe ndakengera benshi bo muri aka karere babaye influence n'abaririmbyi bo ngaha baba muri gospel bana batari muri gospel babaye influence n'abaririmbyi bo ngaha rero dushira ingufu ku baririmbyi bacu dushira ingufu muri culture yacu na ministeri na leta dufashe abeho ministeri ya culture iri strong uno musi ko dutonira ikiganiro mu bico ndangakaranga y'abafaransa kuri Bujumbura atamico ndangakaranga y'abarundi dufise niyo twari kuba turi two turakorera ikiganiro rero abafaransa bageze hano bubaka centre culturelle mu Burundi bisigura ko bayifise presque kwisi yose ngirango cyane muri Afrika yose twebwe nato tukizibura mu Burundi donc turakeneye ama centre culturelle umuco wacu ukomere yacu mu Burundi ikomere hama n'ibindi bihugu mu influence bikoresha imico n'ibindi bihugu mu influence bikoresha imico nibaza yuko abantu benshi bakunze igifaransa ngaha mu Burundi bagikundiye kuri CCF n'abantu benshi neza ko bazokundi kugira bavuga ngo dukunda ivyo wacu ngo dukunda ikirundi ngo tugira iki ifo kubaho ico kibanze ifo kubaho ivyo bintu bibakundisha ego akajambo kanje kanyuma karako murakoze cyane Big Zoe kuba mwatwitavye kuri uyu munsi mukaba mwavuze amajambo meza cyane yagize ico yigisha abariko barabakurikirana bose aho baherereye bose twe kwiyutsa ariko badukurikirana yuko bogira like comment na share kuri kino kiganiro cacu twongera tubasezera tunashimira cyane iyo mutumire mwakoze cyane mwakoze bose namwe kuntumira